iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kure yacu reno yanyu Muhuza TV. Uyu ni umwanya tugiye kubageza ko amakuru agezwe ko muri kano kanya aho uri hose rero ndagwaye kaze muri ano makuru. Tugiye kugaruka cane ku batambukanyi b'abakuru b'igihugu aho muri ano makuru tuza kuvuga cane kuri Denise Nkurunziza Bucumi ndetse na Angelina Ndayishimiye, kuko uyu Denise Nkurunziza ariwe mutambukanyi w'umukuru w'igihugu yabaye muri ayo mabanga igihe kirekire, mu gihe Angelina Ndayishimiye ariwe ari muri ayo mabanga muri iki gihe. Aho uri hose rero ndagwaye kaze muri ano makuru, mwe mudukurikirana muherere mu gihugu cy'u Burundi, mu ntara zose zigize igihugu ndetse no mu bisagara bitandukanye, abadukurikirana bari mu karere ka Afrika y'ubuseruko, ku mugabane wa Afrika ndetse no mu makungu ya kure. Kandi turaza kugaruka no ku bandi batambukanyi baba no ku bandi bakenyezi baba batambukanyi b'abakuru b'igihugu ngaha mu gihugu cy'u Burundi, gusa tukaza kugaruka cane kuri abo babiri. Ubundi bitwa abamikazi canke abatambukanyi b'umukuru w'igihugu. Kuva Burundi bwikukira mu mwaka w'1962 bose hamwe ni 10 naho abatwaye ari 11. Turaza kugaruka kandi ku nyishu itomoye yibazwa na benshi uti kubera iki abatwaye Burundi kuva bwikukira ari 11 ariko abatambukanyi babo bakaba ari 10. Mu mwanya umugabo abari ku ngoma barahabwa iteka, ariko nta tegeko risigura neza ikibanza cabo, bikabagora rero kumenya neza ico bajejwe nkuko tuza kubigaruka ko. Abatambukanyi b'abarongoye Burundi kuva bwikukiye ni umwamikazi Baramparaye, hakaza ko umupfasoni Adele Micombero, umupfasoni Faustin Bagaza, hakaza ko umupfasoni Sofia Buyoya. Uyu Sofia Buyoya we yabaye umutambukanyi w'umukuru w'igihugu incuro zibiri, aho ubwa mbere hari mu mwaka w'1987 gushika muri 1993, hanyuma akagaruka muri ico kibanza mu mwaka w'1996 gushika mu mwaka w'2003. Hazaho kandi umupfasoni Laurence Ndadaye, umupfasoni Silvana Ntaryamira, umupfasoni Pascazi Ntibantunganya, umupfasoni Ode Ndayizeye, akaza ko Denise Nkurunziza Bucumi ndetse na Angelina Ndayishimiye. Muti rero kubera iki abatwaye Burundi kuva bwikukiye ari 11 ariko abatambukanyi babo bakaba ari 10? Nukubera habayeho ibihe uwatwara igihugu atarafise umutambukanyi. Ivyo ni ibihe bibiri. Kuva ku igenekerezo y'umunani mu Kakaro umwaka w'1966 gushika ku igenekerezo ya 28 Munyonyo uwo mwaka w'1966, Burundi bwatwawe na Karori Ndizeye, hamwe yatwaye ari umuganwa Samuragwa, ahandi atwara ari umwami. Uyu rero Karori Ndizeye yashikiriye ubutegetsi ari hafi gukwiza imyaka 19, yarakira umusore mu kiringo cyose yatwaye igihugu. Niyo mpamvu ibitigiri by'abatwaye Uburundi bisumba ibitigiri by'abatambukanyi babo. Uburundi baratwarwa n'umukuru w'igihugu atagira umutambukanyi. Uyu nawe yari Perezida Sylvestre Ntibantunganya, aho yari yapfakaye muri Gitugutu umwaka w'1993. Mu mwaka w'1995 naho harabaye ubugeni bwa mbere bw'umukuru w'igihugu mu Burundi, aho Perezida Ntibantunganya yubakana n'umufasoni Pascazi Minani, bose bakaba kandi bahoze bakorana nk'abamenyesha makuru kuri radio y'u Burundi. Ico gihe abarundi bafise imbonesha kure barashoboye no gukurikira ubwo bugeni kuri televiziyo y'igihugu. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu, amabanga atoroshe mu Burundi. Ubundi mu ntwaro ya cami umwamikazi yari yubashwe cyane mu Burundi. Ubundi mukenyezi yari yubashwe yari nyina w'umwami uwo bita umugabekazi. Kuva twikukiye hari umukenyezi umwe gusa yabaye muri ivyo bibanza bibiri, akaba ari umwamikazi Baramparaye, yabaye umutambukanyi w'umwami Mwambutsa wa kane Bangiricenge, yongera kandi abanyina w'umwami Ntare wa gatanu Karori Ndizeye. Kuva hashinzwe Republika mu mwaka w'1966, umutambukanyi w'umukuru w'igihugu afise ikibanza kitoroshe mu gutomora. Ku ruhande rumwe ahabwa icubero kingana n'ic'umushinga ntahe wiwe, ku rundi ruhande nta tegeko na rimwe rivuga ikibanza ciwe n'ico ajejwe.
Mu myaka ya mbere abatambukanyi b'abaperezida bakunda kuboneka mu birori bihambaye vy'igihugu bari kumwe n'abashingantahe babo baherekeza umukuru w'igihugu mu ngendo hanze. Baritaba iminsi mikuru yerekeye abana canke abakenyezi, bakaboneka bugurura amarerero y'imfuvyi canke amasekeza yo gucandaga abana. Ivyo nivyo bikorwa abapfasoni Adele Micombere, Fausta Bagaza, Sophia Buyoya, Pascazi Ntibantunganya na Ode Ndayizeye babonetsemwo cane. Nta biro bari bafise batondamwo iminsi yose nk'abatambukanyi b'umukuru w'igihugu, gusa mu nyuma harateye haboneka amashirahamwe y'abatambukanyi b'abakuru b'igihugu muri Afrika, ayo guharanira amahoro canke kurwanya sida, maze abakenyezi nka Ode Ndayizeye na Sophia Buyoya batangura kuyabonekamwo. Imbere ko dushika kuri Denise Nkurunziza Bucumi, reka tubanze tubageze ko ibi vy'umwaka w'1993. Muri uyu mwaka umutambukanyi wa perezida Melchior Ndadaye yaje atandukanye n'abandi. Laurence Ndadaye yari yarabonetse rwose mu myamamazo ya Frodebo, aho abereye umutambukanyi w'umukuru w'igihugu naho yatanguje umugambi wo gusubiza iteka abitwa Murantunge, gusubiza iteka abatwa abicishije mu ishirahamwe ryiwe Gabo garukira abatwa b'i Burundi. Bwari ubwa mbere haboneka umupfasoni w'umukuru w'igihugu mu Burundi afise umugambi wiwe akwira igihugu, avuga ijambo ku kibazo gihambaye cy'igihugu, kumbure iyo aramba ngo mu mabanga yari gufasha kuduza abatwa bimwe biboneka. Reka noneho tugaruke ku mupfasoni Denise Nkurunziza Bucumi. Denise Nkurunziza Bucumi niwe yabaye umutambukanyi w'umukuru w'igihugu igihe kinini, aho yabaye muri ico kibanza imyaka 15. Nawe yaje yisa rwose, arahindura rwose ishusho n'ikibanza cy'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu. Bwari ubwa mbere habonetse première dame w'umuporoti, akongera kandi akaba umwigisha w'ijambo ry'Imana kugeza naho abapastori. Denise Nkurunziza yatangaje abarundi ku rugero yari afise rwo guca bugufi. N'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu aboneka mu mirima arima, aboneka yese abana areze, atanga ibiganiro akavuga ivyaranze ubuzima bwiwe, aja mu ishuri akaronka diplome n'ibindi vyinshi. Mu myambaro no mu nyifato ziwe ntiyigeze yerekana ko ahamiye ibisayangana n'ibizimvye. Ikindi camuranga ahuriye ko na Laurence Ndadaye nuko yari umutambukanyi w'umukuru w'igihugu afise ibikorwa vyiwe bwite. Denise Nkurunziza yararongoye ishengero, afise ikigo c'imfuvyi, akanatanguza kandi ayandi mashirahamwe. Ikindi camye gitangaza abantu n'ingene atigeze yambara umutamana w'umugambwe, bikaboneka ko naho yashigikira umugabo yongera akagerageza kuba kure gato ya politike. Iyi nyifato yiwe niyo yamuhaye gukundwa cane gose n'abarundi. Ariko aho hazi ikiringo ca gatatu ca perezida Nkurunziza, ikiringo cazanye gucanwa gukomeye hagati y'abarundi, ishusho y'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu yabaye nk'igihindutse gato, kuko abegereye ubutegetsi bamubonamwo umuvyeyi wabo, mu gihe abariko baratotezwa n'ubutegetsi, kwicwa, kwangazwa, gupfungwa ku karenganyo, kunyuruzwa, abakenyezi bafatwa ku nguvu, bahorwa ivyumviro vya politike, bamubuzemwo umuvugizi bashobora kwitega. Ijambo ry'Imana yigisha bamwe baryumva nk'ikigwanisho kibemeza ko ivyarimwo ari ukuri, abandi bumva ko ariko arabatoneka mu bisebe batewe n'ubutegetsi. Mu mpera y'ubutegetsi, Denise Nkurunziza yarigishije amajambo yatangaje impande zose, maze atangura kwemanga no kwiyamiriza amakosa y'abategetsi bibereye mu bwicanyi kamwe, ubusuma, abarundarundanyi n'akarenganyo. Amajambo yavuze ico gihe uwundi wese yari kuyavuga yari gupfungwa canke akicwa. Ubutegetsi bwa perezida Nkurunziza bwarinze buhera, abategetsi bajugumira igihe cose Denise Nkurunziza yafata ijambo, kuko batinya ibintu hava asubira kuvuga bakabura iyo bakwigwa. Ni gutyo yagaruye gusubira gukundwa n'abarundi bo mu mpande zose zitandukanye, kuko yabonetse nk'udashigikiye amwe mu makosa akomeye y'ubutegetsi, naho bitari vyoroshe kubivuga ko ari umutambukanyi w'umukuru w'igihugu. Impera y'ikiringo ciyo nk'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu nayo kandi ntiyari yoroshe. Perezida Nkurunziza yasandavye mu gihe umutambukanyi w'umukuru w'igihugu nawe yari mu bitaro muri Kenya. Uko uwo mupfasoni yifashe muri ivyo bihe bitoroshe vyamuhaye kubahwa rwose n'abarundi. Uko biri kose ntivyoroshe kuronka ubundi mutambukanyi w'umukuru w'igihugu ngo azogira igihagararo nk'ica Denise Nkurunziza, ndetse n'igikundiro yari afise mu barundi bose.
Murantunge. Umupfasoni w'umukuru w'igihugu ariho muri kino gihe ni Angeline Ndayishimiye ndayubaha. Uyu nawe ntiyoroye ngo kubera yaje asubirira umuntu yabonetse cyane kandi yakunzwe. Angeline Ndayishimiye ngo yaragerageje kuba nka Denise Nkurunziza mushasha no kumwibagiza naho bitoroshe. Haracyari kare kugira abarundi bamenye neza ibizoranga umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ahari muri kino gihe. Kimwe mu byo yisangije ngo nuko Angeline Ndayishimiye yagize uruhara mu rugamba rwa CNDD FDD. Mu ntango abatambukanyi b'umukuru w'igihugu nta bikorwa bwite bari bafise, ariko kuva kuri Denise Nkurunziza batera bagira ibikorwa vyabo bikomeye. Ikibazo gice caduka ni kijanye n'amafaranga akoreshwa muri ivyo bikorwa mu gihe amafaranga y'igihugu canke se budget idategekanya amafaranga umutambukanyi w'umukuru w'igihugu akoresha. Amashirahamwe ya Regideso, Onatel n'ayandi abarwizatunga bazana imitahe mu gihugu, akarorero ni akabakorera mu gisata cyo gucukura ubutare. Ibisata vya ONI ama-ONG biraheza bigahiganirwa gushira amahera mu bikorwa n'amashirahamwe y'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu kugira biboneke neza. Aho naho bitarabwe neza hashobora kuvyukiramwo ingendo y'ibiturire. Uko biri kose kuba umupfasoni w'umukuru w'igihugu ni ibanga rigoye. Uje amabanga udatowe uyavamwo atakosa wagirijwe. Urabwa ku kantu kose ukoze naho ataco kaba gapfana n'ubutegetsi. Urambikwa ibara ntiwisigure. Urahemukirwa ukanuma ngo ntumara amazi umukuru w'igihugu. Wambara ingingo zifatwa n'umugabo kandi utarimwo mu bazifashe. Uhabwa iteka ukabura ingingo. Umutambukanyi wa Perezida Bagaza yaragije ico yisangije nawe kandi. Ku munsi wo gushingura umushinga nahe wiwe umupfasoni Faustin Bagaza yarapfukamye mu ishengero Katedrale Regina Mundi, araheza asaba imbabazi abarundi bose ku makosa Perezida Bagaza yakoze akirongoye igihugu. Uretse Angeline Ndayishimiye akiri mu mabanga, bano bakenyezi bose barahuye n'ibibazo mu mpera y'ubutegetsi canke nyuma yabwo, ariko muri bose wahuye n'ivyago bikomeye cyane kurusha bose n'umwamikazi Baramparaye. Uyu Baramparaye yubakanye n'umwami Mwambutsa mu gihe yarahejeje kwahukana n'umwamikazi Teresa Kanyonga, nyina w'umuganwa Rudoviko Rwagasore mu mwaka w'1946. Uburundi bwikukiye mu mwaka w'1962. Baramparaye ari umwamikazi. Ayo mahigwe yamaze imyaka 4 gusa. Muri Mukakaro umwaka w'1966 umugabo wiwe Mwambutsa wa kane Bangiricenge yarakuwe ku ngoma akurwa ari mu Busuwisi kwivuza. Umwamikazi Baramparaye ntigeze asubira kubona umugabo wiwe gushika Mwambutsa yitavye Imana mu mwaka w'1977. Muri Munyonyo umwaka w'1966 umuhungu w'ikinege wa Baramparaye umwami Ntare wa gatanu Karoli Ndizeye nawe yarakuwe ku ngoma ari mu rugendo muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Nuwo ntigeze asubira kumubona kugeza aho bamuzana mu mwaka w'1972 bamupfungira mu ngoro ya se Igitega ahamara ukwezi imbere yuko yicwa nabi. Umwamikazi Baramparaye kandi ntiyegeranije kandi ntiyahamvye umushinga nahe wiwe n'umuhungu wiwe. Umwamikazi Baramparaye yabayeho mu bukene bwinshi iruhande y'ingoro yahoze abamwe nk'umwamikazi, ariko yagumanye iteka nk'uko abamwegera babivuga. Ni nawe kandi wenyene amaze kwitaba Imana mu bakenyezi 10 babaye abatambukanye b'abarongoye Uburundi kuva bwikukiye. Umwamikazi Baramparaye akaba yaritavye Imana mu mwaka w'2007. Bamwe bati harakwiye kubaho iteka ritomora neza ikibanza Murantunge, harakwiye kubaho itegeko ritomora neza ikibanza n'iteka ry'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu, bamwe bita Première Dame abandi First Lady. Aya rero niyo twabashije kubakusanyiriza. Ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko kugira ngo utojicikanwa nayo dushikiriza. Sangize kandi ano makuru bagenzawe kugira ngo nabo baje barashikirwa nayo biriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Gusa ico nene bagiye kubabwira ni imyaka abo bakenyezi babaye muri ibi bibanza. Umwamikazi Baramparaye yabaye muri iki kibanza kuva mu mwaka w'1962 gushika mu mwaka w'1966. Umupfasoni Adele Micombero kibamwo kuva mu mwaka w'1966 gushika mu mwaka w'1976. Umupfasoni Faustin Bagaza akibamwo
kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo irindwi na gatandatu gushika mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo umunani n'indwi, umupfasoni Sophia Buyoya ari nawe yakibayemwo incuro zibiri, yakibayemo mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo umunani n'indwi gushika muri mirongo icenda na gatatu, hanyuma agisubiramwo kandi mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo icenda na gatandatu gushika mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatatu. Umupfasoni Laurence Ndadaye yakibayemwo muri Mukakaro umwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo icenda na gatatu gushika muri Gitugutu uwo mwaka. Umupfasoni Silvana Ntaryamira yakibayemwo kuva muri Ruhuhuma umwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo icenda na kane gushika muri Ndamukiza w'uwo mwaka. Umupfasoni Pascazi Ntibantunganya yakibayemwo kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo icenda na gatanu gushika mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo icenda na gatandatu. Umupfasoni Ode Ndayizeye yakibayemwo kuva muri 2003 gushika mu mwaka w'ibihumbi 2005. Denise Nkurunziza Bucumi akibamwo kuva mu mwaka w'ibihumbi 2005 gushika mu mwaka w'ibihumbi 2020, nayo umupfasoni Angelina Ndayishimiye akaba yaravuye mu mwaka w'ibihumbi 2020 gushika n'uyu munsi akaba ariwe afise iteka ryo kuba muri ico kibanza. Nandi yose turiko turabatohoreza ntuze gucikanwa n'Umuhuza TV, Imana ibahezagire.